Yesu bavukanye yadutumiye mu ngoro yiwe, niwe atubwiye amajambo ati mweho mwarahiriwe kuko mweho mwarahawe kumenya amabanga y'ubwami bw'ijuru, ahandi amaso yanyu arahiriwe kuko abona n'amatwi yanyu kuko yumva. Bavukanye ayo majambo tuzirikana uno munsi Yesu ariko araduha twebwe yatumiye mu ngoro yiwe, twebwe turiko turamwumviriza. Arashaka ko atumenyesha ibintu byinshi mu buzima bwacu. Imana yaradutoye bavukanye, umwe wese mu izina iramuhamagara ngo itere muri we imbuto yama kandi yama ivyamwa byinshi. Iyo mbuto bavukanye mukama yateye mu buzima bwacu niyo iduhamagarira kuba beranda nk'uko nayo Imana iri mweranda. Niwo muhamagaro twese dufise, novuga nti umuhamagaro umuntu wese twese duhuriyeko nuko tuba beranda nk'uko Imana iri mweranda. Uwo muhamagaro bavukanye mukama duhamagarira kuba beranda niwo wumvise uno munsi mu gisomwa ca Mbere yabwiye bene Isirayeli kwityorora ngo ku munsi ugira gatatu babone ubunazwa bw'Imana. Ico umukama ashaka bavukanye kugira ngo imbuto yateye muri twebwe yama ivyamwa nuko twityorora ku munsi ku munsi, ku mwanya ku mwanya, ngo iyo Mana ironke ikibanza mu buzima bwacu, tube beranda, hama n'abatubona bose babone ko dufise Imana twishimiye n'Imana twizigiye. Abo duhura bose ibyo tubabwira n'ibyo tubamenyesha bibatume babona ko hari ico umukama yatugiriye. We yatugize beranda kuko yama vyagira mu buzima bwacu, kuko natwe iminsi yose twama tumwiteze asange mu buzima bwacu turi beranda kandi twiteguriye kumwakira. Niho aya majambo bavukanye Yesu Kristo abwira abatumwa biwe ko bahiriwe. Niho aya majambo natwe mukama tubwira uno munsi ko yaduhamagaye tukamwitegurira, tukumva ko tuza mu ngoro yiwe ngo aturonse ijambo, aturonse Ukaristiya, tukaba dufise umutima umendeze neza, umutima witeguye. Tuzoba duhiriwe bavukanye ivyo tubikoze. Igihe cyose turengutse, igihe cyose tuduze ku musozi wiwe mweranda, tukaduga tumeze neza, twiteguye, dusa neza, ngo inema y'Imana ibandanye dukomeza, inema y'Imana ibandanye ikomeza muri twebwe urukundo, imbabazi, ikigongwe, kugira ngo abatubona bose babone ko twakiriye Imana kandi iyo Mana ivyagiye hamwe natwe. Niho rero bavukanye amaso yacu azobona, niho amatwi yacu azokumva ivyiza vy'Imana. Niho tuzobona ikiganza c'Imana mu buzima bwacu, niho tuzobona ivyiza vy'Imana, niho ata kintu na kimwe kizodukura muri urwo rukundo rw'Imana. Mwibuke ba bigishwa batatu bari ku musozi wa Tabor, bakabona ubunazwa bw'Imana. Petero aserukiye abandi yavuze ati mukama, ahantu ni heza, turakwiye kuhaguma. Niho rero bavukanye tumaze kwakira ubwo bunazwa bw'Imana, amaso yacu akabona, amatwi yacu akumva, niho tuzokunda ivy'Imana, tukumva ko atana kimwe cotuma tubiheba canke tubifata minenegwe. Pawulo niwe avuga ati ni iki kizodukura mu rukundo rw'Imana. Ariko aravuga aya majambo bavukanye nuko yaramaze kwakira Imana muri we, Imana ikagira ikibanza, ikaba ari imugenza, ikaba amadesizio yiwe yose yarashingiye mu migambi y'Imana. Niho ashobora kuvuga ko atana kimwe cyo mukura mu rukundo rw'Imana. Ahandi akavuga ati ntarahura na Kristo, ivyantera akanyamuneza kose igihe nahuye n'Imana, igihe nakira urukiza rwa Yesu Kristo, byose nabifashe nk'umwavu. Kuri we rero bavukanye ubwiza bw'Imana, iteka ry'Imana, ivyiza vy'Imana, arumva ko bimutera kunguko gusumba ibindi byose isi yomuha canke abandi bantu bomuha. Niho rero bavukanye
ivy'Imana, ivyo dusoma mu bitabo vyeranda, uwo Yezu atwiha mu Karistiya bitaba nk'imigani, kuko amaso yacu abona n'amatwi yacu yumva. Twama twiteguriye kwakira ivyo vyiza vy'Imana, twama twityorora iminsi yose ngo inema y'Imana ibandanye ikora muri twebwe. Umukama atubwiye ko amaso yacu abona n'amatwi yacu yumva, nuko azi ko ivyo byose bishoboka. Umukama atubwiye ko twebwe twatewe iteka ryo kwakira amabanga yo mw'ijuru, amabanga y'ubwami, nuko azi ko bishoboka. Ico ashaka abavukanye nuko tumwizera. Turi ba ntamagara, ariko turi kumwe nawe turi abantu bakomeye. Turifuza gukora ivy'Imana twenyine n'inguvu zacu bikatunanira cyangwa bikaduta kuba, ariko turi kumwe n'umukama byose birashoboka. Ico ashaka nuko tumwizera kugira ko amaso yacu yumve, amaso yacu abone, n'amatwi yacu yumve. Yaraduteye iteka abavukanye yo kwakira ikinyegezwa cayo. Yaraduteye iteka abavukanye kuko twakiriye ubwiza bw'Imana, inema y'Imana yakoze muri twebwe, kandi yamye itanga ivyamwa nk'uko twabizirikanye ejo. Tuvyizigire rero, uko bimeze kose nitwaza tumugana, uko biri kose nitwaza tumwishimiye, tukemera ko iri jambo ariko aratubwira uno munsi ko amaso yacu abona n'amatwi yacu yumva, ko ibyo atubwiye byose tubishira ku muzirikanyi wacu, inema y'Imana izokora muri twebwe, ubwiza bw'Imana buzovyagira muri twebwe, iyo Mana izofata ikibanza ca mbere, hama tube beranda nkuko nayo ari nyeranda, hama abatubona bose babone ko dufise Imana twishimiye n'Imana twizigiye. Abatubona bose babone ko mu buzima bwacu hari ikintu gikomeye twavyagije muri twebwe. N'abatemera Imana bumve ko hari Imana dufise muri twebwe. N'abatekereza ko Imana itabaho babone ko Imana ibaho. Tuzoba duhiriwe bavukanye ijambo Mukama duhaye turyakiriye, tukagirigira iwacu, kandi tukumva ko ico atubwiye cose gishoboka kandi kiranguka. Ico Mukama avuze, ico Mukama atubwiye, dufise ukwemera kose kiraranguka. Ico yatubwiye uno munsi, yatubwiye kwityorora kugira ngo amaso yacu abone, amatwi yacu yumve, hama tubone ubwiza bw'Imana, tubone ubunyenazwa bw'Imana. Twisabire rero bavukanye muri no mukanyiranda y'imisa, kwemera ibyo Mukama atubwiye uno munsi, turigire iwacu, hama ibyiza vy'Imana bizoranguka muri twebwe. Amen.